ni ikintu gishasha ngaha muri komine ya Gishubi kandi ikintu gishasha muri NSDP Ndibatira ikirere kizofasha ibintu byinshi cyane cyo gituma bwa mbere nagwa ntangure gushimira abagize ikiciyumviro cyo kuzana iyi internet ikintu izofasha ndetse ko izofasha kurondera amakuru hirya no hino yekeye buri n'ubworozi bizofasha n'abana bo muri NSDP canke ndetse na muri NSDP ba muri mu micungararo kurondera amakuru yo hirya no hino nukuvuga rero hamunze muri iyi komine ya Gishubi ndetse no mu ntara yose ya Gitega iyi internet bita yo 5G niyo hambere ngaje ndetse no mu ntara ya Gitega nuvuga yuko itangure ngaha muri komine Gishubi tumvikana ko rero aha tubaye abambere kuvuga turabanyamahirwe tugiye kubona ibintu byinshi cyane n'umunezero abarimyi rero cyane gose barakeneye ntaje ndumurimyi ndarenye kuko ino muri kano gace turimwe ibice birenga 90% twese dutunzwe hanini n'uburimyi na cyane twege ugwaruka tugiye kuharonkera ubumenyi bwinshi kuko vyashika nk'umuntu akagomba kugira recherche kanaka akagomba kurondera utuntu kuri internet mugabikanka kuko ahantu muri kano karere nta connection nanho twari dufise ihagije utuma uja kuri internet gushakisha utuna turiya kuko urabona uno munsi internet ni ikintu gifasha isi ni ikintu gifasha abantu kubaho vyoroshe. Okay, yes, ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongere kamagara meza n'amafaranga. Omdi Shanjima kano kanya ndi mu ntara ya Gitega neza muri komine Gishubi zone Nyabiraba aho tuje gutangazwa n'umurundi kazi aba mu gihugu ca Canada yitwa Godebert Ndarubagiye aho azaniye internet idasanzwe iri ku muvuduko wa 5G cyangwa 5G Starlink beshi bagize iminsi yo mu Burundi ariko bakaba batarayibona. Uyu mukenyezi rero azanye ino internet kugira ngo ifashe abo mu kibano basanzwe bakora imirimo itandukanye mugabo iyo mirimo yose ikeneye ubumenyi murana uno munsi internet isa nk'imaze gufatana n'ubuzima bw'abantu. Rero biri mu bisanzwe biri mu mugambi wa NSDP Foundation nayo ikafisa amashami mu gihugu atandukanye iri ni ishami rikorera muri no ntara Gitega gitwa NSDP Ndibatira nivyo tuzoge tubereka nini migambi iri kirakorekera ahandi ariko reka kano kanya twumvirize baheje kuronka yongabire Jeni twa Vianney bashaka n'abandi coordinateur mushiramwe NSDP no munsi tukaba twaje mu ntara ya Gitega muri komine Gishubi abitinya biraba icatuzanye twazanye internet nkuko twabigize mu ndwiheze twabikora Muramvya n'umugambi rero NSDP irikira kwiragiza mu ntara zitari nke aho NSDP isanzwe ikorera ibikorwa murakoze cyane tuko turihutira cyane gukorana na internet murabona ubu ahisigeze irafasha abantu benshi kumenya ubumenyi rero NSDP hambavu y'ibikorwa byo kurima no korora irafise igisata c'indero ca education ico tuma rero education ya kino gihe igeze ijana n'ubuhinga bwa none bugezeho rero internet nico tuma tuko turafasha abantu bose aba NSDP ikorera abanyagihugu baho gwaruka gwaho gwa hafi entourage bakoreshe iyi internet ifise umuvuduko udasanzwe ngira mwabonye yuko yaje bayikeneye rero izofasha abanyagihugu abanyeshuri abafonctionnaire mu kwiteza imbere na cyane mu guhiga ibintu batari bafise hafi bakaja kuri internet bakayibona. Nitwa Adrien Nyandwi ni coordinateur wa NSDP muri komine Gishubi. NSDP Ndibatira nkuko bisanzwe bizwi nkuko numbaje amaje kibazo bayize mu burimyi n'ubworozi ubu rero haraje ikindi gishasha ita internet koresha satellite ni ikintu gishasha ngaha muri komine ya Gishubi kandi ikintu gishasha muri NSDP Ndibatira ikirere kizofasha ibintu byinshi cyane
cyane cyo gituma bwa mbere nagwa ntangure gushimira abagize ikiciyumviro cyo kuzana iyi internet ikintu izofasha ndetse ko izofasha kurondera amakuru hirya no hino yekeye buri n'ubworozi bizofasha n'abana bo muri NSDP canke ndetse na muri NSDP bo muri mu micungararo kurondera amakuru yo hirya no hino. Internet muri akarere ntabwo yari imenyerewe, ni ibintu bishasha ngaha muri aka karere. Nukuvuga rero hamunze muri iyi commune ya Gishubi ndetse no mu ntara yose ya Gitega iyi internet bita yo 5G niyo hambere ngaha ndetse no mu ntara ya Gitega. Nuvuga yuko itangure ngaha muri commune Gishubi. Tumvikana ko rero aha tubaye abambere kuvuga turabanyamahirwe tugiye kubona ibintu byinshi cyane n'umunezero. Ego murakoze, jewe nitwa Sindaye Jean Bosco, nkaba nsanzwe muri komite muri biro ya NSDP Ndibatira, nkaba nsanzwe ndumwanditsi. Ego nkongera kandi nkaba ndi mu rwego rwa NSDP Niragira, nkaba njeje kumenyekanisha amakuru muri NSDP Niragira. Ego kuri no munsi rero ngaha Igishubi neza na neza Nyabiraba n'akanyamuneza ntangere, kubera iyi internet yihuta turose aha uwari we wese tiko turabwira ibi bintu ayumva akanyamuneza ari kenshi uko ngaha Nyabiraba mbere mu bice bitandukanye nyene byo muri kano karere ka Gishubi kugira ngo uronke amarezo yo kuri internet cari kibazo, basanga turinda kurira ku biti tuduga imisozi turondera akabanzo gasanga ahantu mu ndimo y'umuntu hanoze twabonye akarezo dushaka kuronka naho nyene ukarondeza kikaba ikibazo. Ubu rero twamaze gutangura kuyihonja ceko turabona ingene biguruka nk'umuravyo, mbere ibintu tutari tumenyereye tukanatangara uti ikintu kiremereye nk'uko urashaka kucugurura mu misegonda 5 kazona kirashitse. Aha rero twege twumva ivyishimo byinshi gose. Hejuru y'ico rero turafise n'akanyamuneza yuko tugiye kuhakura ubumenyi haba kuri twebwe canke na cane ku bana kuko nkayo muri bino bice dutumbereyemwo abana ntaho bashobora ko ibintu bya internet ntaho babizi. Mbere umwana wo muri kano gace ya yiga primaire gaheza secondaire ugasanga hari n'uwaheza kaminuza atazi internet carico. Mugabo rero ubu bizodufasha kugira ngo urwaruka rwacu ruze ngaha kwi internet ko hazoba hari ivyuma bifasha amamashini abafasha kubona tunaturiya mbere abafasha no kwiga ibitandukanye bivanye n'impano y'umwumwe. Uko hazoba hari ivyigwa bitandukanye, hari ivy'uburimyi, hari ivyo korora, hari ivyo kurondera akaza kana kariya. Aha rero turizigiye neza cyane yuko ibikorwa ngaha abigiye gukorerwa ngaha bizoheza bigateza imbere gose akarere dutumbereyemo. Abarimyi rero cyane gose barakeneye naje ndumurimyi ndarenye kuko ino muri kano gace turimwe ibice birenga 90% twese dutunzwe hanini n'uburimyi, naho haba hari ibindi bikorwa byungana ariko ahanini n'uburimyi. Iyi rero niyo dukeneye cyane kubera urabona ubu mu kugira ngo umuntu arime nta ukirima nka kera, ntutera ngo ibintu bipfe kuza kumwe bapfa guta mu kuzimu, bikenera gufumbirwa, bikenera gupompa, bikenerwa kurindwa imvura. Ivyo navyo nta usakarira igiterwa, ni imiti ibikenewe kugira ngo umuntu akoreshe. Aho rero ivyo bizoheza bitworohere kuko n'abadufasha rimwe bitwa abafundi b'indimo ku mitumba usanga ubumenyi atari kirenga, ugasanga umufundi nawe w'indimo muri commune ntiyoshaka gukwira commune yose, kandi nabo nyene usanga nabo nyene ibi byo kuri internet ataho baronka babirahura. Aha rero bizodufasha kugira ngo baze begere ngaha batwigisha ico biboneye, turabira akarorero za ngendo shire ko tugira mu zindi ntara canke mu bindi bihugu tuzozikora twibereye ngaha nyene twiyicariye, duheze twige tongere dukore neza, tworore turime, duheze rero umufuko uronke amafaranga n'umuntu uronke icuki. Bisanzwe nkuko nabandi baheje kugishikiriza NSDP Ndibatira twari tuyizi mu vyo kugwiza imbuto, mu gufata mu mugongo abarimyi, mu kwiza abarimyi gukora amase eka n'ibindi vyinshi aho dufasha. Ariko uno munsi naho twavuga yuko nakanyamuneza ntangere na cyane twege ugwaruka tugiye kuharonkera ubumenyi bwinshi kuko vyashika
nk'umuntu akagomba kugira recherche kanaka akagomba kurondera utuntu kuri internet mugabe ikanka kuko ahantu muri kano karere nta connection nanho twari dufise ihagije utuma uja kuri internet gushakisha utuna turiya none rero nukuri turakengurutse gose cyane turakengurutse NCDP Ndibatira yiyumviriye ugwaruka muri rusangi eka hamwe n'abakuze kuko urabona uno munsi internet ni ikintu gifasha isi ni ikintu gifasha abantu kubaho vyoroshe none twege rero turakengurutse turaryohewe gose cyane kubona tugiye kuronka connection di haut débit ifasha kugutwereza imbere ababaye ngaho ahantu mwako karere turakengurutse gose cyane ndarubagiye go Debert turamukengurukiye gose cyane yaba twomubona twomuterura mugabo nibaza yuko akamo kacu amashimo yacu azomushikira ndavyizeye kubera ko nakanyamuneza ntangere kubona ikintu twahora twumva mu bisagara gishobora gushika ngaha muri komine yacu ya Gishubi kigashika ngaha Nyabiraba ni ikintu ciza gose cyane abajene abakiri bato abantu bagomba kwiteza imbere mu vyerekeye internet bagiye kuvyaza umusaruro